Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahimwiriwe shutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanjye Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza byinshi cane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twigereye ku rubuga rw'intambara amakuru tuba twigereye kuri tele maze tukavuga ngo reka tuyabashikirize maze namwe mubashe kumviriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva dore ko ariyo ntego twiyemeje ndetse ari ukubagerera aho mutabasha kugera tukababonera ivyo mutabasha kubona tukabumvira ivyo mutabasha kumvira ndetse ariko tukabangorekana byo tubavugire maze mubashe kuvyumva nta handi mwavyungimviriza uretse hano kuri Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende imbonesha kure bagezaho ivyiza cyane hano kuri nosi imwe rudende y'Imana nivyi cyane ndakubwiriza cyane ndakubwiriza ibiri kuvugwa makumyabiri atandukanye cyane hano mu gihugu cacu c'u Burundi nkubwirize ibiri kuvugwa muri Ngozi Gitega Kanyosha Cibitoke Bujumbura ndetse n'ahandi mu bindi bice bigiye bitandukanye ndetse ntabwo ndakubwiriza ivyo ngivyo gusa ndakubwiriza ibiri kuvugwa mu buraruko mu buseruko mu burengero ndetse no mu bumanuko ndakubwiriza nyene ibiri kuvugwa no mu bihugu by'abaturanyi nkubwiriza ibiri kuvugwa mu gihugu c'u Rwanda nkubwirize ibiri kuvugwa mu mvo za politike na cyane muri ivyo butegetsi ndetse murazi neza ko mu Rwanda hari ho amatora ndetse no kuyamamaza y'umukuru w'igihugu c'u Rwanda azaba mu kwezi kwa karindwi ndetse muranabizi neza ko hari n'amatora y'abadepite ivyo byose turahagira tubicengiremo tukubwire ibiriko birahavugwa dore ko intego yanyu no kubagezaho byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva turabwiriza n'ibiri kuvugwa muri Uganda dore ko inyuma gato y'amatora y'igihugu c'u Rwanda no bateganyijwe amatora ndetse naho tuzahagira tubareberere uko amatora azaba ariko aragenda mu gihugu c'abanye ca Uganda dore ko twe tubabwirize bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva turabwiriza n'ibiri kuvugwa muri Kenya Tanzania kwa Samia Suluhu Hassan tubabwirize kwa William Ruto ndetse tubabwirize kuva muri Afrika muri rusange ndetse tunababwirize kuvugwa mu bihugu vyo makungu ya kure na cyane mu bihugu vy'ibiyaga binini reka ndakengurukire uhajeje gufyonda sabone we wibutse kumanuka hasi ukajogera kanditseho sabone ugafyonda ko ndetse nawe wahejeje gufyonda ko kazogera kari hirya gatoya kugira ngo ugire abasha kubona amakuru yacu kugiye nawe ndagukengurukiye cyane ndetse nakengurukiye namwe mudahwema kutwandikira mu duhaye ibitekerezo byanyu navyo turabibona tukabishima ndetse ndanahe ikaze nawe utaraheza gufyonda sabone kubwiriza ko gufyonda sabone ari kumanuka hasi ukajambo kumutuku kanditseho sabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone kandi ukibuka kudusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tujye turabasha kubana 5 kuri 5 nibyo kandi ndabasaba kugira ngo mujye muri nibuka gusharinga n'inkuru zacu kugira ngo nabandi batwumviriza baherereye mu bice bitandukanye batabasha kuronka amakuru yacu no bajye babasha kubona amakuru yacu ku gihe mu ngingo nkuru turibuze kwibanda kwidonido twabateguriye ndakubwiriza yuko hano mu gihugu cacu c'u Burundi Burundi akakanya buri mu mazi abira inyuma yuko mukuru w'igihugu ahihakanye ndetse iri kuvuga ko Burundi bwoba busambutse General Evariste Ndayishimiye nyine cubahera umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yavuze amagambo mabi cyane ndetse bigutuma Burundi busambutse ibingiro bikaba bitumye abarundi bari hirya no hino mu bihugu by'abanyi igihugu cacu c'u Burundi bari kuvuga ngo bari bafise gahunda yo gutahuka ariko batakibikoze twaganiriye n'impunzi zo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo aho kubera intambara y'uko wahabera guhuza umutwe twajibwanisho mu 2023 sendaga gutahuka zavuze ko zitagitahutse bivuga ko izabaga muri Nord Kivu mu buseruko bw'igihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo biri kuvuga ko nabwo bwoba bugiye kusubira mu bindi bihugu bikikije igihugu c'u Rwanda ndetse n'ibikikije Tanzania na Uganda kugira ngo bigane mu gihugu c'u Burundi tubutse nyine ko ari intambara iri guhuza umutwe twajibigwanisho mu 2023 muri Nord Kivu ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC n'abambari bazo ikaba iri kubera muri Nord Kivu nyene mu ntara ya Nord Kivu no muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo
ndetse ikaba biri kubera mu buseruko bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ubu rero impunzi z'abarundi ikaba ziriko ziratabaza zivuga ko nyine zitashobora kujya mu gihugu kirimo amatikwa akomeye cyane, ndetse ntabwo ari zo gusa, hari n'izindi twaganiriye zo mu ntara ya Kakuma muri Kenya nazo zavuze ko zitotsaha, tutibagiwe n'iziri i Mahama mu gihugu cy'u Rwanda nazo zahakanye zivuga ko zitizigera ziza mu gihugu cy'u Burundi kubera amajambo asa nk'abiba ihonyabwoko mu baturage Neva yakoresheje. Aya rero akaba ari amajambo mabi cyane, ndetse bikaba byanagaragaje ko Neva n'igihugu ubwacu ashobora kukigurisha. Nivyo cyane nabyabaye hano iwacu mu Burundi, ni agahomamunwa ibiri kubera hano mu gihugu cyacu c'u Burundi. Ndanakubwiriza ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku rubuga rw'intambara mu ntambara guza umutwe twaje ibigwanisho mu 2023 n'ingabo z'igihugu za FARDC no mu seruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ikaba ari intambara rero ikomeye cyane. Iyi ntambara ikaba noneho yatumye M23 iva kwizima, ikaba imaze gutakaza uduce tugera kuri 5 twose, ndetse hakaba hariko karabera n'indi mirwano ikomeye cyane. Akakanya bikaba biriko biravugwa yuko nyene M23 yaba yomaze kurekura utwo duce, imbaraga zayo zikaba zabaye nkeya. Ibi ngibi bikaba biri kuba mu nyuma z'uko leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yitabaje igihugu cya Tanzania, ndetse igihugu cya Tanzania cyazanye ibitwaro bikomeye cyane, ibimodoka binini by'intambara byinshi cyane, ndetse ivyo bimodoka bikaba ari byo biri guhashya umutwe twaje ibigwanisho M23, ndetse ukaba biri kuvuga yuko M23 yoba yavuye kwizima. Abantu batandukanye hirya no hino bari kuba barihanganisha M23, aho bari kuvuga ngo M23 ihangane kandi nyene bye bye ere M23 kavyabaye intero hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo muri Nord Kivu mu buseruko bw'iki gihugu. Rero bikabiriko biravugwa yuko nyene uretse ingabo z'abarundi zesa nkaho zacitse intege, ndetse n'abandi barundi benshi bapfiriye hano ngo za Tanzania arizo zoba zishoboye M23. Ibiro biriko biraba ni akarorero gusa tubuza ko na SADC nayo nyene yatumije indege z'intambara ziyongera kuzo leta ya RDC yaguriye ngabo zazo FARDC hariya muri South Africa, aho yari yatumije nyene indege zigera kuri 5 zose zikaba zije kongerera umusada ibimodoka n'ibifaru vya Tanzania, ndetse ziyongera no kuzindi suko 25 nazo zatumijwe mu Bushinwa. Rero M23 iherezo ryayo ikaba rishitse aka kanya, ndetse abantu benshi hirya no hino bakaba bariko baravuga ngo bye bye M23. Ibi ngibi biri kuba mu nyuma z'uko nyene hari hasohotse itangazo ry'umuryango w'abibumbye ndetse n'abandi baharanira uburenganzira bwa muntu, aho basohoye itangazo bamagana M23, ndetse banavuga yuko leta y'u Rwanda nayo yagirizwa kuba ifasha umutwe twaje ibigwanisho M23, aho bahereye kuba bagiriza igitero cyarashwe igoma mu nkambi y'impunzi, ndetse iyo nkambi ikaba yarapfiriyemo impunzi nyinshi cyane, harimo ziganjemo ibihumbi 2 z'abarundi, ndetse harimo n'abandi bo mu gihugu cy'u Rwanda. Ibiro bikaba byarakomeye cyane, ndetse umuryango w'abibumbye ukaba ushinja igihugu cy'u Rwanda ndetse na M23 uruhara rw'abo bantu. Ibiro bikaba byarabaye, bikaba biriko biragiritswa aba bose, ndetse umuryango w'abibumbye ukaba warabashije kuvuga yuko bizaba ivyoha vy'intambara, kaba yaravuze ko nyene ibi vyaha mu gihe intambara yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu seruko bw'iki gihugu yozarangira, ibi vyaha byose abantu bapfuye ndetse n'abavanywe mu vyabo bizahindurwa ivyaha by'intambara bikagerekwa ku mutwe twaje ibigwanisho M23, ndetse no ku gihugu cy'u Rwanda. Ibintu igihugu cy'u Rwanda cyama gihakana kivuye inyuma, kivuga ko kitofasha umutwe kugwanya igihugu, ndetse kivuga ko nyene ahubwo ibihugu ico biba bigomba guharanira ari amahoro. Ibiro bikaba byarabaye nyuma yuko nyene umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Perezida Felix Antoine Tshisekedi
Tshisekedi mu mvugo zariko aragenda akoreshamo ko u Rwanda rufashe umutwe twaje igwanisho wa M23. Ibi byose ndaza kubikubwiriza mu idonido naguteguriye yaya makuru nongera kandi nkubwirize n'ibindi biriko biravugwa muri Tanzania, nkubwirize nyine biri kuvugwa mu nkambi z'impunzi aho impunzi z'abarundi ziriko ziratabaza aho zari zafashe umwanzuro wo guhungira mu gihugu c'u Burundi, ariko bikaba vyabaye akarore zikaba ziri kuba ko zakorekeza mu gihugu c'u Rwanda. Bikaba biri kuba mu gihe igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi bitari gucana uwaka, aho bikomeye cyane ndetse abantu bakaba ariko barapfa cyane ndetse imipaka igihugu ikaba iriko irafunze. Hano rero mu Burundi abantu bakaba ariko barapfa cyane bazira inzara bitewe n'ifungwa y'imipaka, ndetse bakaba vyarakozwe na nyine cubahiro Evariste Ndayishimiye kubera amatati yari afitanye na leta y'igihugu c'u Rwanda. Ibiro bikaba vyakomeye ndetse bikaba vyabaye akarorero. Ibi rero akaba yarabikoze mu nyuma zo kwisunga kuri mugenzi wiwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bikaba vyabaye akarorero turaza kwigarukaho mw'idonido y'amakuru n'abateguriye. Ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo saa sita cyangwa se nimugoroba bibanye naho twumviriza uherereye, ariko nacatuma udafata iminota wetarenze 10 cyangwa 15 gusa mwumvire vyinshi amatwi yawe atigeze yumva. Idonido y'amakuru ni mukanya gato cyane kuri mikoro njuba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi uhaye ukaze mw'idonido y'amakuru hamwe nanje Bunyoni umugenzi. Reka nangure nkubwiriza yuko abarundi benshi bashakaga gugaruka mu gihugu c'u Burundi bavuye mu bihugu bigiye bitandukanye, hariko abavaga muri Uganda, abavaga muri Tanzania, abavaga muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ku rubuga rw'intambara, ndetse n'abavuga mu gihugu c'u Rwanda bose bo bagize ubwoba bagakangarana n'ijambo Perezida nyine cubahiro Evariste Ndayishimiye yavuze avuga ko yicuza kuba ayobora Uburundi. Ibi akaba yabivuze mu nyuma z'uko nyene ikirundi igihugu c'u Burundi cyaba cyaribasiwe n'ibibazo by'amafaranga, ndetse igihugu kikaba gifise ubukene bukabije cyane. Mu nama yakoresheje hamwe n'abatohoza amakuru akaba yavuze yuko nyene yicuza kuba yarabaye perezida w'igihugu c'u Burundi, ndetse akaba igihugu c'u Burundi yakireranyije n'igihugu c'abayahudi. Murabizi neza ko nyene igihugu c'abayahudi naco ari igihugu kigoranye cyane, igihugu kitari gifise ku ngoma ya Yesu kerekezo, ndetse ntabwo mvuga cyane akaba arico yarashatse kuvuga. Aba rero bikaba mu minwa y'abarundi bakaba batavyakiriye neza, aho abarundi benshi cyane nyene bababaye, ndetse bakavuga ko umukuru w'igihugu agatakara akwiye kuvuga amagambo asevya igihugu ku mugaragaro. Rero bikaba vyatumye benshi muri bo bagira impungenge, ndetse bavuga ko igihugu caho ntaho kiriko kiragana. Vyabaye bibi cyane ndetse vyanagoranye, bikaba vyabaye akarorero hano mu gihugu cacu c'u Burundi. N'ivyicaro vyabaye ndetse bakaba ariko baravuga ngo birababaje cyane. Ni mu gihe rero nyene n'abandi bahunze ndetse n'abandi bari muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bari bavuye mu buseruko bw'iki gihugu muri Nord Kivu, banyaruka n'ubundi muri Sud Kivu, aho bari kuvuga ko bari guhunga imigwano, bahise basubira bakavuga ko ataho n'ubundi boba bari kujya. Byose rero nyene bikaba vyabaye kubera ijambo yavuze. Iri jambo rikaza ryaje ryongera ku bikorwa yari yaragiye akora byo kugurisha igihugu c'u Burundi, aho yari yarafashe nyene abarundi benshi cyane cyane biganzemo abasoda n'imbonerakure, akabagurisha muri Repubulika Iharanira Rusange ku rubuga rw'intambara, aho yabajanye kugira ngo bajye bagwana na M23. Intambara abarundi benshi bayobewe ico bariko baragwanira. Rero bikaba vyagaragaje ko neva atamutima afise igihugu c'u Burundi, ahubwo ko abikora ku nyungu ze bwite, nawe bivuga ko bazanisanga yatangiye guhunga igihugu nawe akigira mu bindi hirya no hino hanze y'iki gihugu. Si ivyo ngivyo ariko nyene gusa, ni mugihe nanone mu mpunzi hariya Imahama nabo mu gihugu c'u Rwanda nabo bari kuvuga ko bageramiwe cyane, kandi ko bafise ubwoba ndetse n'impungenge ku vyo Perezida Neva yoba yatangaje, mu gihe kandi hari indwara z'ivyorezo vyibasiye igihugu c'u Burundi cyane cyane n'inzara iri hano mu gihugu c'u Burundi, ndetse kandi n'imitwe iriko iragaba ibitero hano mu gihugu c'u Burundi. Twababwira nk'umutwe wa FRN wa Sakara, akaba ari umutwe
umutwe ugizwe n'abagwanyi b'abarobere baturutse mu gihugu cy'u Rwanda aho nabo bariko baraca ibintu mu ntara ya Cibitoke. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa, hari na FNL Parme Hutu ya Agathon Rwasa nayo kandi ikaba iriko irazambya ibintu. Rero bakavuga ngo niba ibintu biriko birazamba gutyo gute umukuru w'igihugu yavuga ibintu nk'ivyo aho gufata mu mugongo abene gihugu ahubwo abahumuriza, ahubwo ashaka kubyo yakemura ibibazo by'ibitoro ndetse n'ibindi bibazo biri muri iki gihugu. We rero bakavuga ko kugira ngo akemure ibi bibazo ahubwo we abikoresha byose mu nyungu ze bwite, mu nyungu z'amafaranga, ndetse abenshi banavuga ko yoba yaragurishije igihugu ngangukora uko byifashe. Ariko no mu nkambi y'impunzi ya Kakuma hariya muri Kenya naho abaturage baho cyane cyane impunzi z'abarundi zikaba zari ziri kuvuga ko mu gihe nyene HCR yagabanyije agakunga yabashikishaga bakaba barashatse gutaka bakagiye mu gihugu cyabo cy'u Burundi, aho bari kuvuga yuko nyene nabo bagiramiwe cyane bitewe yuko atabifungurwa bariko bararonka, ndetse abana bavuye mu mashure, ndetse bikaba bikomeye cyane hariya mu gihugu ca Kenya aho abandi bose bari kugandagurwa bakandi bakanyuruzwa mu buryo butazwi, aho abarundi bihebuye cyane bavuga ko bibabaza dore ko nta n'amatohoza yimbitse akora kugira ngo bamenye uko bene wabo bariko baricwa. Rero bakaba bamaze kumva iryo jambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nabo bakaba bashitse ubwoba, ndetse bakaba bose banzuye ko atakuja mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo bakavuga ko bahamagarira abanyamahanga ko bo bashakira akandi bogana mu gihugu cy'u Burundi kubera ko babonye n'ubundi igihugu cy'u Burundi atagatima kibafitiye. Tutibagiwe kandi hari n'impunzi hariya mu gihugu ca Uganda nayo iherutse gutahuka. Iyo mpunzi ikaba yaragirizwaga ikiringo c'umukuru w'igihugu mu 2015 umuhisi Petero Nkurunziza cakuzwe, ndetse akaba yari yarahungiye mu gihugu ca Uganda. Akaba rero hari haratanzwe itangazo yuko buri muntu wese yemerewe gutaha nagera mu gihugu ataco azigera agirwa cyangwa se atazigira ajyanwa mu iperereza cyangwa mu kasho. Akaba yaratahutse ndetse akagana kuri ambasade y'u Burundi hariya mu gihugu ca Uganda, maze bakamwemerera bakamuha n'uruhusha rwo gutaha n'igipapuro k'inzira. Ariko ivyatunguranye nuko ageze mu gihugu cy'u Burundi akihashika akaba yarahise yakirwa n'iminwe y'inyamiramabi ndetse n'abandi bajejwe umutekano. Bakaba rero bose barahise bamujyana ahantu hatazwi, ndetse kugeza nano bakaba tarabonerwa irengero. Ibintu kandi nyene umuryango wiwe uvuga ko nyene nawo utazi ahantu yoba aherereye. Ibi ngibi rero nyene bikaba biriko biravugwa ko nyene bikaba byaranateye n'abandi bashaka gutahuka bari mu bundi buhungiro mu bindi bihugu bigiye bitandukanye by'ababanyi b'igihugu cy'u Burundi, ndetse bose bakaba barashitse ubwo bakavuga ko atagutaha bazigera baza. Murumva ko rero nyene ni akarorero gusa ntabwo ari ivyo ngivyo, nanone n'ibindi nyene biriko biraba hano mu gihugu cy'u Burundi ni akarorero gusa. Reka nyarukire no muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nkubwirize yuko nyene ingabo za FARDC zimaze kwigarurira uduce dutanu twose M23 yari yarafashe zibifashijwemo n'ingabo za Tanzania. Ingabo za Tanzania zamanutse mu gihugu cabo zifite ibitwaro karahabutaka, ibitwaro kirimbuzi, aho zaje zirasa M23 atakubabarira, aho zahereye ku murongo zica zikemara gufata umutwe w'inyeshyamba wa M23 zisha abasirikare benshi ba M23, ndetse zimaze kubica zifata n'uduce dutanu M23 yari yarafashe, maze ihita ihunga. M23 ikaba iri mu mazi abira, aho hari amajambo menshi cyane akomeje gucicikana ku mbuga hwaniro, ndetse n'abanyagihugu benshi bari kugenda bavuga ngo bye bye M23. Ingiro ikaba biri kuvugwa niba ndetse kabiri kwibazwa niba birashyira ku iherezo intambara ya M23 ingabo z'igihugu za FARDC mu buseruko bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Rero ikaba vyabaye mu nyuma z'uko M23 yari yashatse gufata umujyi wa Goma nyuma yo gufata Rubaya na Minova, ariko ivyo bice byose bikaba byisubijwe, ndetse ingabo za Tanzania zikaba zacanye umuco, ndetse zikaba zakoresheje ibitwaro bya kirimbuzi butaka. Ibitwaro vya Tanzania vyaje vyongera ku zindi ndwaro zavuye hariya mu gihugu cya Afrika y'Epfo, aho bivugwa yuko nyene
FARDC yaba yaraguze intwaro za miliyoni 500 z'amadolari, ikaba yaraguze n'indege nyene z'intambara 5 ziza ziyongera kuri Sukhoi M25 ndetse na Sukhoi 35 zagozwe zivanywe mu gihugu cy'Ubushinwa. Ibiro bikaba vyashyize ku iherezo intambara hano mu gihugu cacu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, aho vyose bikomeye cyane ndetse bikaba biriko biravugwa ko ari akarorero gusa. Rero M23 ikaba iri mu marira akomeye cyane, ikaba ari gutakaza ibice byinshi cyane ndetse akaba hashaka kumenyekana niba bazasubira gufata ibindi bice cyangwa se barahagarika imigwano mu Burundi. Turacyaganira na bamwe mu bagize M23 ndetse n'abandi bari kuvugwa hirya hino ngo tumenye niba bazongerera kugwana muri iyi ntambara cyangwa se bazahagarara kugwana. Byabaye akarorero ndetse bikaba biteje inkeke, bikaba biteye ubwoba. Umujyi wa Goma ubwoba ni bwose, aho bari kuvuga ko nyine abo baroberi ba M23 aho Tanzania iragenda nabo baraca bongera kugwana cyangwa se bagahemukira abaturage, aho bafise ubwa ko M23 yo bahemukira cyangwa indi mirwi yitwaje ibigwanisho. Ni byinshi cyane byabaye ndetse bikaba biteje ikibazo ndetse bikaba ari akarorero hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibingero byaje mu nyuma z'uko nyine na SADC iri muri iki gihugu, aho cyane yari imaze gutangaza ko igiye kugaba igitero karahabutaka inyuma y'igitero cyagabwe hariya mu ntara ya Goma, ndetse kikaba cyaragirijwe umutwe twaje kugwanisha M23 ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ariko ibintu ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ndetse na M23 vyahakanye vyivuye inyuma. Rero bikaba vyabaye ndetse SADC baratangaje ko igiye kuragaba igitero karahabutaka kuri M23, ariko ikaba ritaragikora. Bikaba biri kuvugwa yuko nyene mu kanya gatoya cyane nayo irahita igaba ikindi gitero karahabutaka ndetse kaba kiri kuvuga ko kirahita kirangiza burundu M23 ku mboga nyinshi, ndetse n'abantu benshi bakaba bakomeje kwibaza niba iri ryaba ari ryo herezo rya M23. Ni mu kiganiro tuzabategura ku munsi w'ejo, aho tuzakira abasesenguzi z'abanyapolitika no mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'abandi bari hirya no hino, maze tukareba niba koko M23 yoba iri ari ryo herezo ryawe cyangwa se izongera kubura imigwano nyuma y'iminsi mikeya cyane. Ni byinshi cyane bikaba bikomeje kuba akarorero hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Byakaze rero ndetse M23 ikaba yarishigaje igihugu cy'u Rwanda kikaba cyari kishyigikiye cyonyine ndetse n'igihugu cya Uganda, ariko ibintu navuga ko igihugu cya Uganda cyoba cyaravuye muri iyi ntambara, ahubwo igihugu cy'u Rwanda kikaba aricyo gisigaye muri iyi ntambara, ndetse bikaba biri kuvuga yuko igihugu cy'u Rwanda cyashinjwaga nacyo gufasha umutwe w'ishyamba wa M23 kikaba cyarebakanye kivuye inyuma, aho kivuga ko kitazigira gifasha uyu mutwe kugwana muri iki gihugu. Ibintu nyine vyabaye akarorero hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu buseruko bw'iki gihugu. Ni dangereux, bikaba biteye ubwoba ndetse abantu benshi bakaba bariko barataka abandi baratakamba. Nshuti banywanyi bacu, reka mbinasubikiye ahangaha, gusa mbibutse ko nyene amakuru yacu arakagaruka kandi turakunda cyane bakagira Imana n'amafaranga. Gusa nibutsa butarafyonda sabone, babwira ko gufyonda sabone ari kumanuka hasi kwa jambo kumutuka ndetse sabone mugafyonda ko mwamara gufyonda sabone, kandi mukibutsa kudusangiza n'ibitekerezo, mwamara kudusangiza n'ibitekerezo kandi mukibutsa gusharinga n'inkuru zacu kugira ngo n'abandi bose babashe kuzibona. Hirya gato hari akazoyira gatuma muraronka inkuru zacu nako mugende mufyande ko twakunda cyane bakagira Imana n'amafaranga. Amakuru yacu nakagaruka kuri mukuru wanjye muri kumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.